cyane gose kuko ikintu nk'itunga rya mbere je nkunze kuvuga dufise mu Burundi n'abakozi mendevre iriho rero dufatiye kuba jene byo bobo binaryoha kurusha kuko au niveau y'abajene au niveau novuga ati y'abarundi muri rusangi barakeneye akazi birakeneye ko tugwiza ubuzi rero gukora ama projet menshi icyarimwe je bindyohera cyane kuko bituma duhakaza abantu benshi havuga ati rero n'iyindi migambi igiye kuzobaho igiye kuzobaho vraiment novuga ati uru rugendo shuri rwatwigishije vyinshi novuga ati mu byaduhimbaye twaragize amahigwe yo kugendera amakompanya komakomeye asitu hariho kompanyi ikomeye cyane yitwa Damak iri mu zambere mu kubaka mu novuga ati ziri mu zambere zubatse Dubai mu rujya mwanya bose mubona bubatse rero nkavuga ati twaragize amahigwe yo kuhatembera baratwereka baratubwira ukuntu babishitse ko umwanya byabatwaye atampengekanya I can show you yuko no ngahi wacu bikunda ubwo urumva n'urugamba rwatwese urugamba rukomeye company to Damak ni company komeye cyane mu gisagara ca Dubai ni company ya gatatu ujanye n'inyubako mu gice Dubai barashoboye kubereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye mwahigiye iki ku buryo no musi muvuga ati abarundi twitegiye iki bo nkuko bivuze ni kompanyi ku by'ukuri komeye cyane gose kujya nagenda bivuga iri mu zubatse Dubai kujya muyibona hanyuma muri bimwe no vuga ati twize urabona ko abanjeniyeri banje twakora twagendeye amashirahamwe akomeye bakaza Amerika Australia n'ahandi henshi barubakira n'umuntu akomeye mu zitwa Trump ariko ahiganira twari igihugu ca Amerika rero twabonye ibitangaza bagiye bakora twahigiye byinshi indoto z'umukoresha wacu Fabrice twabonye yuko natwe Imana tugiye imbere dushobora kuzishikana nigihe ubwira abarundi yuko bugira umwete ko twavyumvise Dubai kuko isa uyu munsi imbere y'imyaka 30 siko yasa yari imeze nk'u Burundi cyanyuma yabwo ariko no kwita kari paradis n'u Burundi ijya mbono y'umukuru w'igihugu dushaka kuyishira. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizira komeze neza nkurasa mwiriwe canke muramutse bivaye no muri my name is Frank the Answer in African TV. So ndagukaze yose kwadukirekana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, twagaye bari Buraya, muri Amerika, muri Australia, n'abari mu Bwongereza. Namusa cyane abari mu bihugu vy'abarabu ndavuga mu Mandisi nabi Saudite. Mwebwe mwese ndabaye ikaze ukiri mushasha kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe ndetse no gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo twubake umuryango munini. Yes, nkuko mubibona turi ku kibuga c'indege ni Melchior Ndadaye aho twaje kwakira ubaka Nation Group na Fabrice. Ni team nziza aho yagiye mu gisagara ca Dubai abagiye kurahura ubumenyi kwiga byinshi bitandukanye aho twaneza ko batembereye amakampani agiye atandukanye asanzwe akora ibijanye n'inyubako mu gihugu ca Dubai. Ndakwibutsa neza ko ibikorwa by'abajanye arugira ngo bashobore kwiga hama kandi baze bubaka Burundi babugire nka Dubai mu gihe gitonya kandi birashoboka. Yes, tugumana tubwire rero kugira ngo tuze kubona byinshi bigiye bitandukanye aho batuzaniye byinshi abaza kuduganira byinshi hama kandi please uri kwadukurikirana amashurwe menshi muri commentaire kuri ubaka Nation Group kuko byinshi bariko barakora kugira ngo igihugu cyaswe gusa neza gitera imbere. Merci beaucoup ndagusaba subscribe rero no gushinga ibiganiro byacu. Asante sana. Vipi boss? Keshipa. Meze neza. Iba neza cyane kwe. Eddie, fresh. Ndakumvisha umudode w'umuntu. Vipi mze? Meze fresh? Meze neza. Urugendo rwagenze gute? Hewe, ishule nyene nko bayivuze. Twarahigiye ibintu byinshi kandi twarabonye ibintu bimeze neza. Baza yuko hari sawa. Yes, asante sana. Yes, nkuko mubibona rero ubaka Nation Group barashitse ku gace indege ca Bujumbura aho ubona neza ko baje n'akanyamuneza ubona neza ko baje baryohewe cyane. Wow. Welcome brother. Thank you. Thank you very much. Karibu cyane. Sandi Yambu. Ça va? Urugendo rwagenze neza? Okay. Yes. Uko fresh. You are welcome brother. Thank you. Bimeze neza. Cyane gose. Urugendo rwagenze neza. Cyane gose. Yes. More than 100%. Yes, iramutse kwanza abakunzi ba African TV agatonya kwanza wabwira
how you feel? Ndabaramukije cyane gose abakunzi ba African TV, abakunzi banje, abakunzi bacu. Hanyuma urugendo twarimwo rw'aba jewe nabo dukorana muri Ubaka Nation Group. Byagenze neza. Jeho novuga ko twarengeje ijana ku ijana. Twararyohewe gose, twarahimbawe vraiment. Bikwiye. Ego yes urugendo muri rusangi rwagenze neza ariko hari ibikorwa byinshi mwashoboye gukora akajambo kamwe ku barundi ku bikorwa kumbure byakozwe kugira ngo babanze bavuga ati turarindiriye nabo icyo novuga kimwe novuga ati mu byaduhimbaye twaragize amahigwe yo kugendera amakompanyi akomakomeye asitu hariho kompanyi ikomeye cyane yitwa Damak iri mu zambere mu kubaka novuga ati ziri mu zambere zubatse Dubai mu rujya mwanya bose mubona bubatse rero nkavuga ati twaragize amahigwe yo kuhatembera baratwereka baratubwira ukuntu babishitse ko umwanya byabatwaye atampengekanya I can show you yuko no ngahi wacu bikunda ubwo rumva n'urugamba rwatwese company to Damak company komeye cyane mu gisagara ca Dubai ni company ya gatatu mujanye n'inyubako mu gice Dubai barashoboye kubera ibintu byinshi bigiye bitandukanye mwahigiye iki ku buryo no musi muvuga ati abarundi mwitege iki nkuko bivuze ni kompanyi ku by'ukuri komeye cyane gose kujya nagenda bivuga iri mu zubatse Dubai kujya muyibona hanyuma muri bimwe novuga ati twize urabona ko abanjeniyeri banje twakora mugabo hamwe novuga ati bari bakiri limited hamwe bivanye no kubona ama state of the art projects so ku by'ukuri bonyene baranyeretse ko banyuzwe baranyeretse yuko au niveau yo gushira mu ngiriro ama complex manini ama etage maremare aho ukuntu ngaha twari dusanzwe novuga ati mu kubaka hakoreshwa amatafari hagakoreshwa novuga ati materiel aremereye muga twaravyiboneye neza ko nkuko basanzwe bubaka Dubai bubaka ibintu biremurutse ama materiel aremurutse n'ibintu bizimbutse kandi byiza cyane so icyo kiri mu byo twabonye inyuma yo kuva kurahura ubumenyi ni giki abarundi bo kwitega kuri Fabrice na Ubaka Nation Group no vuga ati icyo bo twitega ko nibiryoshe kurusha ibyo twari dusanzwe dukora kuko kuba twaragize amahigwe yo kubona yo novuga ati tukagira urugendo shuri tukanagendera ayo makompanyi novuga ati ubwo twahora tuvuga ati twifuza kubaka Dubai mugurumva ko dutanguye kwegera ya notion ya novuga ati cyakigwa nyezina kandi je bindyohera cyane kuko urumva sijewe gusa ubu indoto yanje kwara kugira abo dukorana cyane aba engineer babone ko bibaho umwanya wose novuga ati nahora mfata wo kubasigurira ubu baze barantahura n'ingoga inyuma yo gutanguza umugambi w'isoko nkuriye Bujumbura ibikorwa no kuyiga byinshi birabandanya twiteye ko hagiye kuboneka iyindi migambi yo kubaka mu mwanya umwe uri kubaka isoko harandi ma projet yo mu Kabezi harandi ma projet yo ku mashugwe twitege yuko hari n'ibindi bikorwa bigiye kuza kugira ngo ugaruka rundi nago ruronka ubuzi kuko urabizi ko hari abanjenier benshi ngaha hanje bafite ubumenyi kandi babikunda bakunda igihugu ariko babubuzi ni giki obwira ugaruka rwize ibijanye n'ivyo kubaka urakoze nkuko bivuze ama project turiko turakora si imwe si zibiri kandi twe bitunezera gose cyane gose kuko ikintu nk'itunga rya mbere je nkunze kuvuga dufise mu Burundi n'abakozi mendevre riho rero dufatiye kuba jene byo bobo inaryoha kurusha kuko au niveau y'abajene au niveau novuga ati y'abarundi muri rusangi barakeneye akazi birakeneye ko tugwiza ubuzi rero gukora ama projet menshi icyarimwe je bindyohera cyane kuko bituma duhakaza abantu benshi havuga ati rero n'iyindi migambi igiye kuzobaho igiye kuzobaho vraiment novuga ati uru rugendo shuri rwatwigishije vyinshi kandi rwatwuguruye ubwenge kuko kujya twagiye turabivuga nimba mu myaka iri munsi ya 50 Dubai ishoboye kuva mu musenyi ikaba uko muyizi mwese uko muyibona nta gushidikanya no mu Burundi turabishoboye ahubwo mu myaka mike cyane
Really? Yego cyane gose. Gukorera muri jya mbono ya son excellence ya 2040 2060. Yego. Yes, muri rusangi mbega mu makampani mwashoboye kugendera hari anya. Twitega yuko hagiye kuba gufatanya ibikorwa cyangwa baba partner namwe bo kugira ngo kumbure ico gicapo mufise nawe yashobora kuvuga ati reka tubashigikire kugira ngo ibikorwa bishobore kuduga mu mwanya muto nkuko Dubai yabagisigara ciza mu gihe gito cyane. Mu byo twadiskise yes harimo n'icyo cyo gufatanya ibikorwa muri partnership cyane cyane muri building capacity mu kumenya uburyo n'aba engineer bacu canke abahinga bacu cyane cyane muri marketing bashobora kuza baragira amahigwe hakabayo magiriranire mugabe ikiryoshe no kurusha wanashaka no vuga ati twanashitse ni cyuko rega n'abarundi bo babifuza ko investisa muri Dubai navyo birashoboka urumva ko so urumva nk'umuntu yoba yipfuza ko investisa muri Dubai acishije mu nyubako uba duciye ko arashobora kubishikira gushikira indoto ziwe urumva ivyo byose rero birashoboka mu bijanye no gushira imitahe imigambi itandukanye hoho hari cyo mwarahakuye uko bo bafite ingene b'investisa amafaranga yabo bitandukanye n'ugaha mu Burundi ho hari cyo mwari ahizigiye cyane gose icambere cyo twara nkuko mwabibonye turashimira ubuserukizi bw'u Burundi muri Dubai imani bahezagire cyane baradufashije barakomunika barundi bene wacu baraza hamwe turabasigurira imigambi y'iterambere tubasigura cyane cyane ku kintu cy'urukundo cyo gukorera hamwe nk'aba diaspora kubona yuko dufite uruhara ntangere mu terambere ry'u Burundi kuko kujya nkunze kubivuga ni nako nababwiye ati abantu ba mbere babonye iryo terambere twifuza mu Burundi ni mwebwe nyene rero birakenewe ko turengera ibidutandukanije tuje kurishira mu ngiro ati kandi mu Kirundi bavuga ati nta wanka konka nyina ngo agwaye uruhere ntituze turaraba dutungana intoke na Dubai canke na hariho hose naho ntibavyutse bikaca vyerade hariho intambwe bagiye baracamwo harimwo ayo ma challenges bagiye baracamwo that's number 1 number 2 twaragize amahirwe yo guhura n'aba investisseurs bipfuza ko investisa ngaha mu Burundi kandi ndanashimira n'abarundi wanashaka cyane cyane bari Dubai kuko twarahuye n'abarundi bene wacu bari Dubai batandukanye nabo baracinzira kuko bobo babamwo bagize iki kandi ari nakamunoterera babara abarundi bari muri Dubai babara abarundi bari muri diaspora hose kubu mu Burundi ko investisa kuba foreigners canke abo bagenzi babo bari kumwe birashoboka kandi ubu dufite inzira zirenze 5 niyo yoba ari umuzungu ari muri Amerika niyo yoba ari umuzungu ari muri Russia niyo yoba ari umugenzi wawe wowe nk'umurundi uri muri Australia birakunda ko investisa muri zero risk burya kijya kigega ni nkingi y'iterambere idasanzwe ku gihugu kuko muri ibi bihugu byo turiko novuga ati tuvuyemo nka Dubai ibintu by'ama mutual fund biramenyerewe cyane gose so nururimi bumva yego yes twitege izindi ngendo twitege urundi rugendo shule kuri Ubaka National Group ndetse n'abakozi bayo muri rusange cyane gose why no really rega lukurabisi yose yeah so tuzoza turabibamenyesha muga kujya nguma ndabivuga kandi nzoguma ndabivuga jewe indoto yanje nyamukuru ni yukubona bo dukorana ba building a capacity uko ndavyumva uburyo turiko turavuga ati tugira twubake muri Tanganyika batacavuga ati ivyo bintu ntibibaho babona ati birakunda kuburyo niba tuvuga ati tugira twubaka umureri w'itreni winjiri ubujumbura serukiri Bugarama ntibabone yuko bidakunda bavuga ati ivyo biroroshe ama metro turayagiramo turamaze kubona ukuntu haca mu nda y'isi ego yes thank you ikatuganire nawe mu mafatanya urugendo kugira ngo nawe turushe kutubwira bimwe bashoboye kwiga nk'abajene b'u Burundi ugwaruka rusanzwe rukora ngaha mu Burundi kandi rukunda igihugu cyawe asante sana ni gute umeze neza urugendo wagenze gute neza cyane uramutse abakunzi bacu d'abord turabaramukije cyane yego yes bon n'urugendo rurerure mwagize urugendo shuri ni giki wahakuye icyo twahakuye ni ikintu kinini cyane twagendeye amashirahamwe akomeye bakaza Amerika Australia n'ahandi henshi barubakira n'umuntu akomeye mu zitwa Trump ariko ahiganira gutwara igihugu cya Amerika
rero twarabonye ibitangaza bagiye bakora twahigiye byinshi indoto z'umukoresha wacu Fabrice twabonye yuko natwe Imana tugiye imbere dushaka kuzishikana. Yes, ngiye ubwira abarundi yuko mugira umwete ko twavyumvise Dubai kuko isa uyu munsi imbere y'imyaka 30 siko yasa yari imeze nk'Uburundi cyanyuma yabo ariko no kwita kari paradis n'Uburundi ijya mbono y'umukuru w'igihugu dushaka kuyishikako tugiye hamwe tukagira bizimwe byose birashoboka. Urakoze cyane. Yes, ni gute gamoto. Umeze neza. Urugendo rwagenze gute? Neza cyane. Uramutse abakunzi bacu d'abord. Ndabaramukije gose mukomere cyane. Yes. Mu rugendo shuri muri magiyemo wowe wize ibiki mu rugendo? Twarabonye ubundi buhinga tutari bwabone. Twatubona menga ni bicapo gusa. Twabonye n'amaso y'iwacu. Hariho inyubako nyinshi ziteye ubwoba za mbere ku isi twarabonye Dubai Mall ya mbere nini ya kwisi umva tuzanye ubundi bumenyi budasanzwe. Yes, urakoze cyane. Ni gute umeze neza kubwa urugendo rwagenze gute d'abord? Urugendo rwagenze neza cyane kuko twarahigiye byinshi ari mu bijanye n'amashitire n'uburyo bubaka zijyanzo zi Dubai byose amakampani twagendeye yaragerageje aratwugurura hari byinshi twamenye tutari dusanzwe tumenyereye barabonye ngere bubatse n'ijya ijya Dubai Mall icyapa byazo baratwereka ingene ubu basigaye bubaka bivanye n'amayinondation kugira bashobore kuyevita muri make twahigiye byinshi ego yakoze. Yes, merci beaucoup. Ni sawa cyane. Iramutse abakunzi bacu d'abord. Ndabaramukije mwese. Ego muri vacation kwanza usanzwe ujejwe iki? Njejwe gukurikirana ama projet hamwe ndetse n'ibintu by'intwaro. Ego. Kubwawe rero musanzwe ajeje gukurikirana ama projet wize iki nigiki wahakuye? Icyo nabonye nuko hariho ama projet manini usanga ariko arakogwa. Twebwe nk'ubu tuvuze kubaka irya soko nk'iro ya Bujumbura ukabona umenga ni ikintu kininiya natwe nyine tukabona ko ari kininiya twabona yuko hari abandi bashobora kumanaginga ama projet manini kandi twahakuye ubumenyi bukomeye baratwa ni partage experience yari ikomeye. Yes, urakoze cyane. Yes, tugenda tuganira n'abandi bamwe mu bafashe urugendo bwo kugenda mu gisagara cya Dubai. Salama, umeze neza? How you feel? I'm good. Urugero rwagenze gute d'abord? Bien sana kabisa abantu bameze neza ni kuyindi sofet. Ego. Yes, murabona d'abord ko ari umujene akiri muto hama kandi ariko ari mu bikorwa. Muri Vacation Group usanzwe utunganya ibiki? Directeur commercial njejwe kwegeranya ubutunzi ndabarabira ko bwashitse ko batunganyiriza neza cyane. Tumkali. Yes, abantu rero murungi ku butunzi bwanyu. Ni umujene ubona neza yuko akiri muto mugabo kandi akunda igihugu kugira ngo ashobore gushigikira igihugu cyacu. Nigiki wize ubijanye n'ubutunzi no kugiziganya ubutunzi bw'abantu? Oya twarize byinshi twese ndagora tubimare ni hamwe umuntu uvuze ndabitangure guhera ku ntango no tumariza hasi uko turabivuga. Yes, ndagushimiye cyane nizere yuko n'ibindi bikorwa bigiye kuba byinshi muri Vacation Group. Yes, thank you too. Yes, ni Vacation Group aho bona neza ko bamaze gushika mu gisagara cya Bujumbura. Aho neza ko bavuye mu bikorwa byinshi kandi vyiza vyigisha bimwe biteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Please muri commentaire tubaha amashugwe yabo. Mzee yes boss, how you feel kandi please wiyumva gute kandi? Jewe umunezero tagira ukungana kuravye kubyo boss yari yavuze ni shule koko twari tugiyeko twarabonye ibintu byinshi kandi bikenewe ko duhindura ngaha mu Burundi bwacu. Ahanini Imana imuhezagire cyane kubona yadushikanya aho hantu abona ibyo dushobora kugira natwe ejo cyangwa hirya y'ejo Burundi bwacu bugasa neza. Yes, natona kukiri umujene muri Vacation Group usanzwe ukora ibiki? Muri Vacation ndi mu engineer. Ego hama nkabandi kuri site ya Lake View Paradise. Yes, myize byinshi ariko kandi mu misi mike amaze no guhindura po. Yes, bo twizere ko neza ko hari ibintu byinshi bigiye gukugwa mu gucacu Burundi. Yes, asante sana. Ego. Yes, tubandanya kandi kugira ngo shoganiriza umwe wese bega yiyumva gute ibikorwa mbega yemeze gute ndakura mu kici. Namahoro cyane. Umeze neza? Yes, widondora abantu ko badukurikirana d'abord. Jewe ku mazina ni Ferdinand Bigirimana engineer. Engineer? Ego. Usanzwe uri ku site ukuri gukorera he?
Cengura kuri Buja City Plaza komje butoshanje. Aha, twitege iki mu bivanye n'urugendo shule muvuyemwo bivanye n'isoko n'imbono mufisi yo kubaka umunara univu 30. Mbo mwitege ibintu bishasha cyane kuko d'après ivyo twaboneye i Dubai twabonye ibintu byiza cyane turabona ingene amazu ya kera je no kwitansiyo moderne amazu ya kera hamwe n'amazu y'ubu uye twavuga nouveau moderne ingene batweretse ko mu kugira ngo turavye n'igihugu cacu ingene dushobora kubona igisagara gikunda guterwa n'amayinondation yuko dushobora gufata nk'amakave tukayaheba hama tukahera hejuru inzu igashobora kugira yama ntuze yose twaba dukeneye mugabo twirinze ivyo kubaka mu kuzimu mu gihe twebwe twahora twibaza yuko amakave mu inzu ndende ducira ko amakave ariko twarabonye ko naho udashira ko kave zijya nzu wose zahasuka zihera ahanyene kuri niveau d'isore inzu ishobora kugira ubukomezi bwabundi kandi bikagena neza rero natwe turavyiteze yuko meme no kunuze ku mazu two kwifuje kuzoshira ko amakave dushobora kuyaheba kugira ngo tujane nihuzeye n'aya mazu nouveau moderne agezweho uyu munsi. Nigike barundi bo kwitega kugwaruka rw'u Burundi, nigike barundi bo kwitega ku bakozi ba Vacation Group. Ku bakozi ba Vacation Group hari byinshi twungutse. Cyane cyane nk'aba engineer kuko twaragendeye amashantier hama turagendera n'amasosiyete mu mabiro twabonye byinshi mu bijanye na architecture mu bijanye na structure mu yandi majambo hari byinshi twabonye kandi by'ubwenge bisigura ngo n'abajene batabakora muri Vacation Group turashobora kubapartaja kufite twakuyeyo nabo ngene ukashobora kubimenya teko ari nundi rwaruka rugiye kuronka ubuzi bivaye n'amaprojet menshi agiye kuza. Exact. Yes, merci beaucoup. Yes, nkuko rero mubibona ni ku kibuga c'indege ca Bujumbura aho babana neza ko bose baje bafite akamwimwe kenshi kandi bose baje bafise ikintu gishasha kandi bize kumbure tugiye kubona bishasha mu gishasha cy'u Burundi. Mzee urasi Bujumbura ukucukura gakoti harashusha arashusha gusumba Dubai Dubai harashusha cyane mu ndege harakaye mu ndege habakanye bahamakura abantu tutaraja mu ndege bameze gutumuye mbwa n'ahantu heza cyane bagiye cyane baramaze kuja mu ndege for the first time ijambe uyumva gute wari ujanywe n'umwuga wawe vya bindi wagenda mu ishuri ugiye kwiga benshi bagenda kwiga biguru ntege mugabo warize ariko kandi n'umunsi bigeze aho bishobora kujana hanze. How you feel? Numva ari indoto nshitse ko zanje genda mu ndege kubera akazi canke mission y'akazi urumva ko ari ibintu byoshana umuntu wese yo kwifuza kandi jeune yawe. Yes, muri Vacation Group usanzwe ukora ibiki? Nsanzwe ndi assistant chef wa engineering nsanzwe mfise travail ku kazi kuri bureau ndi ingénieur de bureau. Wow, bon ibintu byoshana ko n'umunsi gwaruka ari bwo ruri mu bikogo nigiki abarundi bo kwitega kugwaruka gwa kino gihe bitega ibintu byiza cyane kuko ubumenyi twakuye tubonye hariya ibyo ko bakora ibintu ni ibintu bihambaye cyane gose kuko nk'igihugu cyahoze ari ubutayu ukabona amazu ameze kurya usanga amajardin meza kandi ari ibintu byose biri artificial urumva ni ibintu byiza ivyo twabonye dushoboye kuba twabikora ngaha natwe tworonka Dubai ya kabiri kandi birakunda mu gihe gito neza cyane nta kibazo bijya byakozwe mu myaka 30 sinzi ko muhora mubibona natwe rero mu yindi myaka dushaka gukora ibisumba kurya cyangwa tukabyaba. Wow. Yes, Imana hezegire kandi n'u Burundi. Nawo Vacation. Thank you. Yes, Imana hezegire u Burundi, abarundi, umuntu wese ariko arinvestisa kugira ngo u Burundi bushobore kuba u Burundi bwa kaka, u Burundi byiza. Yes, ndagushima cyane rwose wara vino video, ndagusaba kugira subscribe ni African TV kugira ngo tuba ku muryango munini amakaya tubaha amakuru ari update ku mwanya nibigiye bitandukanye. Aho uri hose kwisi. Ndibuse umuntu nyuma ya kamera yakadufatira amasana mu meza yitwa Nur. Asante sana.